aho yavyivuganye n'umukenyezi we ati bana je vraiment mama ndabwira ga surprise uno muzi ndaguheke ndakoze abana n'abana nyene ndaboroganize kujya nyine mpora bo bigira amapampere sero gatuvyo bigize nabi oya babivuganye ko aza guteka koza abana kubagaburira kumuheka umugore wiwe. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana tubane ikaze inshuti namwe bakunze ibiganiro cyo kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Tunabifuriza umunsi mukuru mwiza na cyane cyane abakenyezi mwese bo muri kwisi. Umva nyine Bishurobe avuga ati ndagukunda mawe, nawe urufise mawe n'ubwira uti ndagukunda. Ariko pole sana kuri wowe nawe yoba yaramaze gutangura gushaka kwa data. Naco ni mwijuru. Kuno munsi rero ikenekerezo ry'umunani kwezi kwa gatatu umwaka wa 2020 nako na kane muri kino kiganiro nza kuba ndi kumwe n'umumama cyangwa n'umwigeme sinzi ni kimwe muri ivyo araza kutubwira. Ariko kandi tukaba tuvuze tuti abakenyezi benshi bamaze kuvuga ati bana ibya saha kabisa niza kuncika nane nagenda kuryoherwa n'abandi bakenyezi. None muzi gwanyu Louis Max mu gifaransa niko mama bivuga. Rero turakinga kuri mikoro bamwe mari maze bize bagorone umuvugo tutakubona ngo no munsi ntango byagera no munsi turi kumwe yani imbere yanyu nawe muri nyuma yaje cyangwa imbere yaje nyine turiko turabonana muri kino kiganiro tuzakwa turi kumwe na Parfaite hari inyuma ya kamera inyuma hari nyine nyuma mu biga by'ivyuma hari Maîtresse Kaporo maze bise badugurira cyumba wambuzo wari nuko Parfaite turakora mu gihe tubandikaje. Murakoze cyane nanjye ndabaramukije. Ashobora kuduza akatwe karenga ngaho. Murakoze cyane nanjye ndabaramukije abariko baradukurikirana bivanye naho muherere na mwiriwe na mwaramutse aho muri wose ndabaramukije. Urakoze ni Parfaite ariko kandi nizira kabisa n'itsina hagira indi nindutira byose wagiye ya ndote zose abese bose bakondo ndakotaririmba ariko bwa n'indirimbo imwe izina ryawe kunanire cyara mucanze Parfaite nuko rero n'ubu tuza kuba turi kumwe n'umutubiro muri kino kiganiro uravye ko yamenye nyene urabona vraiment ko yagerageje guserukira abamama kuri uno munsi muri no studio abona ati kujya rero abamama bambara nanje ndikoza kwambara. Parfaite no mama oya sindi umumama me niyonja nifitiye mama ubye mama afitiye teruja hariya nyene mama yego ayo uvuga uti niyo tuja ake n'umunsi mukuru wahariwe abakenyezi biboneka neza yuko abakenyezi abana bari avuga ati bana no munsi rero jewe yendo bamushingane wama wigire no munsi vraiment nanje Imana yansondeye akantu ano munsi nanje ibana ndagaye nande ba mama to enjoying kabisa nawe vraiment bajye bananze gusanga wabogeje itanda bagishasha amashuka ameze fresh bana bakenyezi rero sinzi rero Parfaite araza kutubwira iyo ngendo nimba ari yo ngendo kwekura ngo mukenyezi kuri no genekerezo yo 8 cugera kutuga ku ijambo Parfaite. Abakenyezi bafise inyifato nk'iyo bo babahari nimba bahari yo bari nziza canke yo bari mu bisanzwe ndibaza barahari kuko haraba cyabigamba ngo ni Louis Max duteka kumbura nitwoza abana mu bisanzwe ibyo sibyo kandi iyo ngeso si nziza. Parfaite jem bijyana umuntu ndabibona bamwe wanashima abana bipostinze nge bana ngo no muzi nga yewe kuri Facebook batutse bahumye ugasanga ibigo byahetse abana ya nonde yicaritse mwibasa umugore ati ibana no musuranyotse bijyana birabaho bo ku bagore novuga batisonera canke batubaha bavuga yuko bo bikora muga uzi yuko wubaha ibyo ntaho bikora kanatsinda nimba ino musaro Louis Max uri umugore ukora isuku
ibintu byose bikenewe mu rugo urabikora hama nimba hageze saa 8 ukavuga ati sawa amasaha yo gutembera harageze ageze ko ngenda muri sorti mugabo byo mu rugo wabitunganije yego mbere kano kazi ka Charlotte aba mama mwese Imana yabaduhaye nyina ajya tuzoyishimira gote parfaite none nk'ubu arimo gabo yavyivuganye n'umukenyezi we ati baraje vraiment mama ndabwira ga surprise n'umuzi ndaguheke ndakotse ayana n'abana nyene ndaboroganize kujya nyine murabo bigira amapampere rero tuvyumva yagize nabi oya babivuganye ko aza guteka koza abana kubagaburira kumuheka umugore wiwe akamubebesha babivuganye n'isaha kuko n'umunsi mukuru wabo yego nta kibazo babyumvikanye nta kibazo twanka yuko umugore atindero ata nyene yiyemera ati no musi wacu ifoke umugabo wanje akora igiwe oya babyumvikanye bakabyumva kumwe ni sawa yego bavyumvikanye bakavyumva kumwe nta ribi atutabeshe ntikwere ari umugabo yotsa ko catse bati araje vraiment no musi nije notsa umwana nije nza gusasa nteke kumenga abagabo ganane bageso no kuyaka oya hari abagabo nyene bazi gutanga keirenze bakamwubahiriza akavuga ati rero utarinze kubimbwira ngo umunsi mukuru wawe kwinuko oya arashobora kumwakiye akavuga ati ndagutegura surprise no musi ukora umunsi mukuru wanyu reka nkore dukoga tumwe ndagufashe yego kapatore kano karimba abakenyezi bose aho muri umukenyezi w'umwizigirwa kiremesha umuryango umviriza mu kanya turagarutse tugarutse muri studio kandi turashaka kumena Parfaite muri kino kiganiro Parfaite niye ngendo ibereye umukenyezi akwiye kwerekana uno munsi atitaye kuri no tariki kuko biboneka yuko benshi bavuga ati bari itariki kari gwanje ndakora na bimwe ntahora nkora mu bisanzwe ingendo akwiye kwerekana icambere n'indero no kubaha yego kubaha umufasha wiwe nambi no musariro w'imarse akamenya ibyo nyene ajejwe gukora mu rugo akamwubaha icyamubwiye cyose akagikora nyimba ariyo sorti après-midi nyimba ajya kurya inkoko akagenda mugabo yubashe umugabo n'ibyo mu rugo yabikoze isuku koza abana byose yahejeje nakare umukenyezi yarangwa n'indero no kwicisha bugufi nimba aza kurya inkoko cyangwa ajya n'akabenzi angorane ariko agenda abona yuko ibindi byose ategereza gukora mu rugo yamaze kubitunganya neza Parfaite ariko kandi tugaruke ku rundi ruhande rw'abagabo n'abantu nabo kandi kumurashobora kuvuga ati vraiment ino tariki na hariya witi aya vraiment ntupfa muhira ati nyene badamu bakuno bati nyene umugabo arambaniye abagabo nkabo nabo wabwirike so umugabo novuga n'umutwe afete icyo akubwiye cyose utegereza kucubahiriza ucumvira kandi nawe narazi ko no musi ari umunsi mukuru w'abakenyezi yego ati yavuga rero ngo ntuja gutembera nukora iki niki basi nta mudegenza kumuha ino munsi umugore ni ihanga yego agume mu rugo nyimbe no mwaka atawuhimbaza undi mwaka arashobora kuwuhimbaza umugabo yubahe umugabo icyo amubwiye akigendere ariko namwe bagabo mureke no munsi none umunsi umwe wonyene mureke agende nawe abandi bakenyezi yoroganiza akazi kibakabuza bagatambe ariko nyene abakijijwe nimuce mwibagira ko mukijijwe hano usanga avuga ati je indomboro yasoroka bese ndayikubita kuko n'umunsi wacu oya kuma ugendera ico wakiriye ubaha Imana gumo yubaha abandi bakenyezi mwasohokanye badakijijwe bagufatire kwa karoro bavuga ati mukana ka vraiment Yesu yakiriye ndabona neza yuko ari cyo yakoze kandi yamuhinduye reka natwe tumwige ko nuko Parfaite wewe muri no misi amajambo akunze kuvugwa n'abakenyezi bavuga ati je vraiment ndiko ndabukuntu umugabo kunuko bimeze kunuko
ugasanga ariko aratanga inkuru zo mu rugo, amabanga y'urugo ariko avuga mu irigara ry'abandi bakenyezi. Iyo ngendo nayo wari nziza? Oya si nziza, si nziza. Umukenyezi aba akwiye kugumya ibanga, akagumya ibanga. Si byiza byo kuvuga ibyo mu rugo, nimba byo mu rugo bikubabaje, gera umutware wawe niwo mutwe w'urugo, mubivugane ko muyage, ibitagenda neza mubikore bigende neza. Okay, ibitagenda neza bikore bigende neza. Ni Parfait tukirigwa muri kino kiganiro. Ariko kandi tugarutse ku rundi ruhande, hariho abagabo nabo nyene bavuga bati naje uriya mugore wanje wane kabisa wapi, aguma avuga ibi n'ibi, ugasanga amabanga y'urugo nawe ariko arayamena yabwira abandi bagabo. Ku mukenyezi wiwe ubona we umpanuriki? N'umugabo nuko kuko si byiza yuko umugabo ajya kwisenyurirako. Nimba umugabo ari umutwe w'urugo, aba akwiye guhagarara urwo rugo rwiwe akarukomeza. Si byiza ko agenda aravuga hanze ibyo mu rugo rwiwe. Si byiza. Uyu mukenyezi na cyane n'uyu mushinga naye barafise ibibondo bari barutse. No musi nakaye kamotera ugwaruka gwasigaye muhira kubera aje ku mushinga. Umukenyezi akavuga ati mushinga naye turema ngo nabo twere tujanye ushigikire, navyo si bibi. Abana bagasigara barorganiza mu rugo cyangwa baca begera hariya hirya bateka nako papa na mama bagira tugende. Inyifato ibereye ugwaruka muri kino gihe iyo bari yihe? Inyifato nyimba umukenyezi muri uno musi mukuru yeme avuze ati mutware wanje nawe ngo tujyane kuyinjoyinga cyangwa se kunezerwa, afise abana asize mu rugo burunganwe, ashobora kubabwira ati mugume mu rugo murabivyo mu rugo, turagiye mu yandi masaha turagarutse. Nibaze yuko hari abana, nyimba ari abana batojwe indero n'abavyeyi, bashobora kubaha ico umuvyeyi ababwiye bakaguma mu rugo. Yego. Nuko umukenyezi w'umwizigirwa n'ikiremesha mu muryango, harimo turibwa na Krebe gira amahoro. Ubona yuko arakarimba bari bitondera bakagakora neza, kandi bagarafasha abakenyezi benshi muri kino gihe. Nuko tugarutse muri studio nabo ati Frema n'umusi umukenyezi yonywa akagomba kararayo, so barivyo nibyo pe, namwe arya fungure abifise anezerwe kuri uno munsi. Ariko nyine acarara mu kabari? Oya, narareyo namwe yigereye, yibuke kwigerera, yibuke n'amasaha yo gutaha. Umucace umutware we nyimba amubwira ati uze gutaha isani ayubahirize, akana gutaha mudodorera ko ngo umunsi mukuru w'abakenyezi. Oya, kubaha ibyo umugabo amubwiye, yibuke gutaha kare, amwe duke nyine yibuke kwigerera. Uko nabonye ibikorwa kora umukenyezi w'umwizigirwa n'ikiremesha. Parfait, hari igihe uno munsi umugabo asohokera ukwiwe, umumama cyangwa umukenyezi nawe agasohokera ukwiwe, ati turaza guhurira muhira, ariko bikarangira umugabo atanguye gutaha hakiri kare. Umudamu ati vyaremo munsi n'uwi wanje yero w'imasi n'abo, bikarangira umugabo amukoze mu matwi. Muri ico gihe uba amakosa yashaka kurinde. Nimba babivuganye n'umugabo we ko ataye dusatsa z'ijoro nta kibazo. Ubundi bwo nimba batabivuganye ko ataye ko adataye dusatsa z'ijoro, natahe kare. Natahe kare bamubone atahe kare mu rugo. Okay, atahe kare mu rugo birumvikana. Embe ho yoshaka vyashaka atahe ijoro. Ingendo y'umugabo guca atanga igiti atajenda kupfutura kuko naye kwijoro kubwo biba ari nziza. Oya si nziza kuca muvutura. Arashobora kuryoherwa ari kumwe n'abandi bamama ugasanga ararengetse. Atashi ijoro rero kumva zitamuvuye ko arashobora gusanga aramwe icupa araborewe. Atashi ijoro byashitse nyene baziko byama byashitse. Yego.
arashobora kubwira umutware we ati mbabarira nyakubahwa natashe bwije byagenze ukuntu yego arashobora kumwumva akabwira ati nta kibazo kanatsinda n'umunsi mukuru wanyu mu bwabo ry'amasasu yo twari twavuganye umugore akicisha bugufa akamusaba imbabazi mu bwaci yaza yatashe atebye akadodora ati hodi ngugurura umva iyo si ishusho nziza abo mukenyezi cyangwa vraiment jiwe uri gamushinga nayo ugasanga n'icupa yana risomye ebaye bamushinga nayo ide ruvuga jiwe nariko nizagira kayogana babakurata ayewe utakareje rubaje ririworewe keze agaca yicacara ati kacaduza nubwo amati vraiment none uyu muzi ntiwarobotse kasangisha ko umushinga nayo bitumye amukora mu matwi umukenyezi bishitse akatabwije byo vyifatamo gute cyane no umushinga naye kumukora mu matwi kuko yumva ariyo ngendo ibereye oya mu bisanzwe umugore aje nyine akankama atisiguye aca bugufi umugabo n'amagufa arashobora kuyamuha bivanye n'ishava muteye uwo mwanya adashoboye kwitwara neza uko bikwiye aca bugufi amubwire byagenze ukuntu ashitse avuga kinibiki arashobora kumukubita ikofi kubwishafu atamukunda kamudiha nyine kandi amukunda yego kugira ngo amukosore cyane ejo ntaza bisubire nuko turacyari kumwe na Parfait muri kino kiganiro wumva ko kiryoshe cyane kanatsinda ko ari umunsi mukuru uryoshe umunsi mukuru w'abakenyezi tunabaramutse abakenyezi bo muri hose ku isi na cyane umukenyezi wo mu gihugu cy'u Burundi nawe tuvuge duti ubawe kandi ugire ikibanza ciza itekane mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi suko reka tugaruke hano imbere ko dusozera kino kiganiro kuno muri ndavuga ati muvyeyi wamvyaye niwe ndirimba dusozera kino kiganiro Parfait mu gusozera kino kiganiro birumvikana hariho twavuze mu ruhande nk'urugo ruhande rw'abakenyezi rero kandi bishika abashingane babo bakaba batakiri kumwe nabo kumureka baratahutse ariko cyane bikaba byaragenze ukuntu akuriye bakaba batakiri kumwe ariko iteka ryo kwitwa abakenyezi nabo bararifise ubu nabo bababwira iki cyambere no babwira bihangane kuba batari kumwe n'umufasha wabo mugabo kanatsinda kandi no munsi nabone barashobora kuhimbaza kuko nubundi n'abakenyezi cyane yego nubwo bishika tamutwaro wabo bafise bibuke nabone gutaha kare kugira ngo abana nabo babatunganirize n'abana barakenewe kanatsinda umuvyeyi wabo ko baba bamusigaranye arumwe nuko bico bataha kare nibijejare ngo nuko atamutware bafise wowe nyene uko nyene ubyumva nawe hari n'urundi ruhande abakenyezi bashobora kuba batari kumwe n'abashinganahe babo ariko abashinganahe babo bakaba bariho ariko bariko bakorera kure ya kino gisagara canke ya kino gihugu abo bongera kutirama bakirarira no mu kabare biremewe oya ntibyemewe ntibaca bidajara ngo abagabo babo bari mu mahanga ntibababona iki n'iki oya icyambere nimba umugabo wari mu mahanga uramusaba uruhusha mukavugana bavuga ati no munsi mukuru wacu ubyumva gute gashefu wanje ngenda kuwuhimbaza bimeze gute umutware ashobora kukubwira ati uhimbaze nta kibazo kanatsinda reka ndaguhe nayifana yego kanamutekerera wamanje kubimubwira kanaguca winyombora ati n'umunsi mukuru wa vengende na kare nayo sihari ntabona oya musega uruhusha mukabyumvikanako ukobwa kacugenda mwamaze kubivuganako cyane okay hari urundi ruhande hari abakenyezi kumbure bari hano ariko kubera impamvu zitavuye ku bashinganahe babo kasanga bari muri bya bibanza bugaraniwe mu navuga ubusho butandukanye n'umunsi umukenyezi akavuga ati vraiment je ngo mandyoherwe kandi atineza ku mushinganahe nawe ari mu kibanza atari ciza ariko wengera ngo kugomba gaca yirarira mu kabari ntangorana oya nawe niyorera mu kabari nyimba mushinga nawe wari mu gasho umva nawe niyonezerwa cyane
afise ahagarukiriza nimba nezerwa nyene yikuremo ivyumviro kumbura ashobora kwigunga ugasanga ari ahantu wenyene avuga ati mbe umutwarondera mu gashonje guhimbaza gute umva biva ku mugore ashobora kuvuga ati sindawimva mbaza bivanye nuko nimereye nyene twari wanje tutari kumwe cyangwa akavuga ati reka ndawimbaze ku buryo nikure stress yego okay uno yogaragaza umwifato umeze gute umwifato yogaragaza nyimba ashaka kujya gusohoka nagenda sohoke amwe kugafana brochette nyimba ari akompanye bo avuga ati amasaha yo gutana acisubira tahe kuko niyo barakarago canke akajari n'akantu nyine n'akabenzi urakavuze yego kira Maria agafaransa mubisoza reka dusoze kuri kano karirimbo yageze umuvyeyi duca tuvuga tuti parfete turagiye muri babatamakazi bacu ba kera hewe usanga se yagenda ariko kandi nawe urumva n'umukenyezi yubahwe aruma tugeze hano ca tugenda bukiye kugira ngo badukurikirane abatamakazi bacu parfete mama aracariho yego arahari aka karimbo kiwe rero kamuture uca umuramusa mutashe ndakamutuye umuvyeyi wanje yavyaye kanatsinda yavyaye umukobwa mwiza yagize akazina keza abakazi barakazi ndamutahije agira umunsi mukuru mwiza ahari hose aherereye umunsi mukuru mwiza umugereho ego namabukwe nawe ndamutahije tubwira akazina ka mama wawe uraza kurangiza utubwira akazina ka mabukwe nawe yiyumve oya kamabukwe ntugahagarreho cyane nakubwiye ko ari ikiri mama sidahagera nakumvise wewe zana akazina ka mama wawe umunsi mutashe okay ndaramukije mama akazina kiwe ni niyo nkuru Dafroze ndamuramukije ahari bandanye kugubwa neza none munsi mukuru karatsinda ntiyabura n'agafana antelefone ndakamugurira wumva none ndamukunda cyane ngeza kumukunda nawe aragukunda ndabizi nuko muvyeyi mama parfete ariwe witwa Dafroze nyene tukuramutsa natwe abo muri Traces of Ministry TV kanaca naho bucumvye yabwimye aca muri umuvyeyi wanje hari mu Kayogoro hari Makamba mu Kayogoro yitwa Dorothea Ndungwa nayo akambuga ni muvyeyi wanyibarutse nawe kabisa ndakwifurije umunsi mukuru mwiza n'aba bakobwa bawe bose ndavuga bashiki banje bose abavyeyi kenyeze niba cyoherwe n'aka karirimbo hanyuma rero bagire n'umunsi mwiza tunevye wewe wamupostiza nayibonye okay nuko rero mugusoza kino biganiro parfete tugushimira kuba witavye ubutumire bwacu murakoze cyane kuno ndavyumvise ibintu byose uvuze utaraba umukenyezi arahiriwe ntuzeye ntavuze ntuzeye nyene yego arahiriwe cyane kuba bino bintu nyene uvuze nimba uzobigendera uko nyene ubivuze ukabikurikiza uko nyene yego kumwe bibiri bimutegeka kugukunda nawe bikagutegeka kumwubaha ugaca ubigira uko nyene mbaye ndakubwira kimwe baganira respect numva merci gatugushimiye ego murakoze cyane mwakoze namwe mwahisemo gukurikirana ibiganiro byacu ikiganiro twabateguriye intano kigarukiye turagize turifuriza umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi aho muri hose muryoherwe mutambe mutarike ariko kandi tubaherane muri iyo nzu urugero ntimwiyibagire ico muri cyane cyane abakiciro ntimwibagire ico mwakiriye kuri mikoro mwari kumwe na Joel Prote turakingo cenge Mr Poro tubashimire kwa mwabanye natwe ariko kandi tubahe nikaze mu biganiro byacu biracabandanya tuzosubire duhure mu kindi kiganiro kizokurikirana ubutaha bye. Traces Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.